icyo wari kuransaba ntitwotuma tugipfa. Teki 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 teki. Bonjour, je suis malade. Mfise amasoni menshi. Mfise n'ubwoba bwo kuraba mu maso. Sinumva n'ukuntu nabivuga. Ijoro ryose naraye mpagaze nicaye. Warampaye telefone yawe, warangamburikirayo. Ariko ndakubwiza ukuri naramaramaye. Nabuze n'ibyo nosubizaho. Shushu. Sinari nzi yuko ari byo ari kurantegurira. Telefone nayitoye. Daraba nta kibi cari kirimwo kunyifuriza neza gusa nta kindi. Anniversaire ari kuranyifuriza nanje ubwanje ntavyo nari nibuka. Sinari nibuka ko bikina umusuna unahari. Nabaye dosi ndabibonye. Niyo mpamvu ndi ngaha kugira ngo nicishe bugufi. Baduba barandagusabye. Nagushaye ko ndakubwira amajambo atari meza. Please ndagusabye mbabarira bebe. Narakoze amakosa ndagushinyagurira ndakubwira nani. Mbabarira ndagusabye. Please. Naje. Umugore wanje nakuzanye ndagukunda. Niyo mpamvu nakubabariye. Nakubabariye ukibikora kubera ntiwari kuramenya icyo uri kuragira icyo arico. Bishoboka gusanga n'abagenzi bawe wanoje ugasanga baguhanuye kutariko. Ariko narakubabariye wumva mu mahoro witunganiriza urugo rwawe uko wategerezwa kubikora. Wumva amahoro icyo narakubabariye. Shere wangu. Allez, tuangalie. Je t'aime beaucoup. I love you so much. Merci baby. You are beautiful. Denise. Mfise ubwoba bw'ivyo ngenda kubwira. Mfise ubwoba ko utaza kuvyakira neza. Nzakava bibaza ko nagukinishije. Ariko siko biri. Denise. Ubu niho nkibona yuko nakubutse. Ariko ntaco. Denise, nagenda kubwira yuko je n'umugabo wanje tumeranye neza. Ikintu ngenda gusaba ni kimwe. Denise, kuba naraje gusaba ujya gufasha nuko nari mbuze ico nkora, nuko nari mbuze aho ndi. Narahubutse nagenda gusabe mfashe ivyanje nawe ibihe twacanye byari byiza kandi ndagushimira muvyo twagezemwo byose. Ariko nagenda gusabe tugarukiriza aha. Oh my God. Kethy, ivyo uri kuravuga ni ibintu biriko birakuva mu mutwe cyangwa? Burya imbere yo kuza kumbwira ayo majambo wabanje kwanza uricara hasi urabanza uriyumvira ivyo ushaka kumbwira. Mbega wowe urukundo uri kurashaka
wumva bavuga ni urukundo bakina nka kujya k'umupira. Ubiza ndakubwira ikintu kimwe Kethy, iyo uri kuravuga wowe urumva yuko umenga biroroshe, ariko menya yuko urukundo si ikintu coroshe. Urukundo si ikintu ushobora gutamira hamwe ugacira. Nanone siko twebwe iwacu twarezwe. Twebwe twigishijwe gukunda, ntabwo twigishijwe kureka. Kethy, nimba waraje usaba ubufasha bwo kugira ngo ntakaze igihe canje, kuri je siko biri. Denis, ndabizi neza ko urukundo rudakinishwa. Ndabizi neza ko umutima ukomereka. Umutima ni inyama kandi ikomereka. Ndabizi neza umutima ari nk'umubiri ukomeretsa, ariko inkovu yayo itigera izimangana. Denis, ndabisabira imbabazi kuba nabikoze narahubutse, ariko unyumve neza, wongere untege amatwi, untege yombi. Denis, sishaka kwisamburira. Ndagusabye ufate inzira yawe na jifati yanje kugira ngo je na wewe tworoherezanye neza. Unyorohereze. Kethy, hora nturinde kuvuga amajambo menshi udakamya umwuka wawe. Umugisha nahawe ugira kabiri ntabwo nosura kandi kuwukinira. Twarinjiye mu rukundo, twamaze kwinjira mu rukundo, utegerezwa kunkunda byanka byakunda, utegerezwa kubandanya unkunda kandi kwa être. Ivyo rero kurashaka kumbwira ngo biherere ngaha iwawe mugabo apani wanje kwa Denis, kandi wumve yuko ivyo ndakubwiye ntashobora kurenza kucanye ngo ntungire. Ibibazo ngiye mu byo gutwara inda y'undi mugabo, ndi mu rugo rw'undi mugabo, ariko bw'amahano je ngiye kuba uwande, je ngiye gukwirwaye. Umugabo wanje nzomubwira iki? Akasa akamaramaza abantu b'Imana. Oh my God. Sheri tuvuganye kuri we nta kibazo ufise. Je ugenda kwihweje umwanya muremure, ariko je ndabona ko wahindutse kandi muri ino minsi umaze utameze neza. Serious? Mumeze bien? Sheri wambwise koko kuzi ko dusangiye umubabaro, ibibazo vyawe nivyo vyanje. Je t'inquiète, nta kibazo. Ana
baby we ntabwo umeze neza, ntabwo wishimye, ntabwo uri kurafungura, ntabwo uri kuragira ikiraba nk'ubicaye ku meza, ntabyo wigeze. Meze neza. Okay, s'il te plaît. Wambwije kuri chérie. Meze neza. Nta kibazo mfise. Kethy ufite ibibazo urakumisha. Imyaka igishika kuri 2 tugomba kumarana. Ubwo mumbwire yuko nyine ntakuzi kwe. Nta kibazo mfise. Nta kibazo mfise. Wambwije. Nta kibazo meze neza. Ndaho. Nyongorera basi ntibavyumva ibibazo. Nta kibazo mfise. T'inquiète, nta kibazo mfise. Baby n'umwana agerageje kukuraba yobona yuko ufise ikibazo. Nyizera meze neza. Nta kibazo mfise. Ego. Okay. Karojene subire mu byanje rero. Agoma ndane nakwiwejeje kera mbona menguri mu bibazo byinshi. Nanakimwe meze neza. Ndakuzanira akaji. Yogurt. Yes. Yes. Okay. Burya hari ibintu umuntu akora mu buzima usanga ariko ahita yibona. Burya twebwe abagore twari dukwiye gupinzanya n'abagabo bacu. Then mfise ikibazo. Then ikibazo mfise kirankomeye. Mfise ubwoba. Mfise isoni zo kukivuga. Kethy ufise ikibazo ikihe? Kethy ko mbona urarushe indabira nunakikisiga hano ndafondora. Kethy uvuye muhira isuku ntukicitayeho. Deni ikibazo mfise Deline sico gufata umwana ngo nicare ngo nisige ibyo nisiga. Deni mfise ikibazo. Shari mbwira ikibazo kihe? Simbona uburyo navuga mfise ubwoba. Deni hari ibintu dukora baca umugani mu kindi guwitonza mini binoza. None kubera kuri kuranyikisha amatsiko mfise ikibazo kuburyo n'inyoni inavyo mfise karabigurukana. Deni wangitse ikibazo ni umugero bitwa umugenzi niwe mfise nta wundi. Shareka kumangayikisha mbwira ikibazo ufise. Ikibazo kihe? Deni ikibazo mfise inda Deline. Shari ahubwo felicitation. Shari igihe giheze uri kumwe n'umugabo. Shari finali muramuvyariye. Ngenda ushima Imana. Jya gusenga ushima Imana. Mugwego ndazi yarabyara ikibazo ufise sico uri kuravuga. Nani ikibazo kibiri muri ivyo ni uri kuravuga biranagora kuvuga Deline. Ikibazo ufise inda mfise Deline. Akusha nuwombwira kuba ufise inda ni ikibazo bigutera kurira bigutera kwicurikira. Deline inda mfise siyanipo. Kethy ufise inda yande mbwira atari umugabo urashobora ya Denise. Kethy urakomeye neza wewe. Kethy urakwije. Ushobora gute kuva mu rugo ugasohoka ukajya gutwara inda z'abandi n'umugabo wo mu rugo n'imyaka mumaranye atanda atamwana atanikoroka turumva. Kethy urakwije. Mu muryango tugiye kubaho gusa mbega wowe n'utwambitse uruga. Kethy udukoreye ibiki? Kethy udukoreye ibiki? Then Kethy ibintu nakoze. Then umugabo wanje Stop. Nta jambo na rimwe ushobora kumva uri kurambwira ngaho. Utabura sindatu. Uri kigogi bingana gute kuburyo uja kubyara hanze. Deline nanje sije. Deline nari henze gose. Deline narakubutse. Nari nzi ko umugabo wanje ari karanjana. Deline narashobora kuja kwitaba telefone akayitabira hanze ariko araginyegeza. Kethy hagera turyamye mu cumba kugira yitabe telefone akaja kurinda kuba. Nani batakari karamvaga. Kethy nta mpamvu nimwe ushobora kumpa wewe. Nari naho wombwira igiki. Shaka kumva ingene uza gufata ukaja hanze. Okay, wumva ivyo vyose umva mu mutwe bikurungika kwa Denise. Kethy mbwira mbwiza uko. Nari numva ko nanje no ruhuka mu mutima nko Kethy wari wabuze iki muhira. Wari wabuze iki? Umugabo ni yarari mu nzu. Kethy naho wobabara eske waramwicaritse uramubaza
why kubera iki nta mwanya yampa kutabyumva nta mwanya ashobora kumva ibyo byose zose ni excuse kibazo ni tahura ibyo nari nitetse ko byabaye ibyo nari nzi gasiko byabaye okay umva rero Kethy ndakubwira ikintu sibyo urumva sishobora ahubwo kugira umusove ntiyajye n'umuntu fisi iri banga nta yumviriza Kethy ndakukubita je sindabaje ngurasumba jewe umva ndakubwira ntiyajye n'umuntu n'umwe azomenya ko je nzi ibintu byawe Kethy unyumve jewe sishobora gushigikira umunyamanyanga nkawe Kethy uraje ugira indaya uri ku mugabo wewe Kethy ndagusabye ugende umva ibanga fise niwe we nta wundi buranoriya ni kuvuga yuko ata wundi muntu niwe fise ubufasha sinshaka ahubwo nejo wundi ugende wumve mu mutwe ko atakintu ciwawe na kimwenzi jewe sishobora gushigikira indaya Kethy urigize indaya niwe fise nta wundi urabizi niwe fise ibikunda ahubwo ikintu kimwe rero ndagusabye ikibazo nushaka kukinkema nufasha kugikemura ndapfise ndabigusabye nta wundi mbona okay genda wibe ko jewe usipoze kutananze rataye ndagutaye wowe siwe wavyikwegeye okay stay there yewe hajya umurundi niwe yavuze ngo urota nabi bukarinda buca genda haye ndabibona madame kuva umunsi ndamubwira bya bintu ko twari ko turamutegurira aga surprise umva narinzi ko aciye aja muri mudu narinzi ko muzungu wa yine ahagaze ebana noneho uboho rero byare ebana byarenze uruho rw'amazi kabisa ndabona neza ndiko ndamuraba ko inyuma yaho ndabimubwiye bukeye naciye mbona agiye mu kibazo biragaragara ko ari mu kibazo nawe nyene ubwiwe bimugora ukuntu akitahuza jewe ibyo ngaruka ko n'iryarindi wa mugabo nakubwiye ko urugari babiri sibyo wewe raba urabe ingene byitwaramwo umugabo ni nkingi mu rugo sibyo wewe usubire umuha ikiyago atakiguhaye hazoba hari hagahazi ibindi nabyo ugende buke hajya urugo ni rwawe urashobora kumenya akamubakiye mu minsi iri imbere ari keza ari kabi ndakubwiza ukuri ntacyo utazomenya kuri we ariko rero mugenzi wanje birababaje kubona utashe mu rugo umuntu ugasanga yashavuye utazi ikintu cyamushavuje nawe uhera kugira umuhozi biba bigoye reka ngende ngerageze nta kundi nyene turabivugana nyene twumva ukuntu bimeze nyene ariko mugenzi wanje ntabwo norohewe Kethy uracara Kethy je nta kintu na kimwe ushobora gufasha Kethy kandi je nabikubwiye Kethy jewe izo ngore nazo ushobora kwitamo je sishobora kwiniga ndabibona je nite mu muriro nje kugufasha ibintu nk'ibyo Kethy oya jewe nibikunda vraiment kandi ushaka witahire Derine niwe fise nta wundi urazi twacanye kure hashoboka inshuti y'ukuri ibonera mu magorwa ndakwinginze umfashe ibihe ndimo ntibinyorohera
Derine ikibazo mfise nta wundi ntego uja kukibwira niyo mufise ushobora kumufasha kandi ndagusavye kuba naje ngaha kuba amaze imisi ntonda ngaha sikuvuga ko hari ibindi nabuze nkora nuko mfise ikibazo kinkomereye kandi mfise uwo kwibwira nta wundi mfise atari wewe ni ukuvuga yuko nta bandi mfise mbona noja kubibwira mugabo natumbereye wewe ndagusavye umfashe. Kethy ndakwinginze ndarushe bihagije Kethy imisi yose nanje sinorohewe ariko ikintu kimwe gusa cyo gufasha kimwe gusa unyumva Kethy fata iyo nda uyibwire ko ari umugabo wawe genda ubwire umugabo wawe ko iyo nda ari gwiwe kuko Kethy bitagenze uko twebwe mu muryango Kethy ntidufise ingene tuzoba tubaye abantu bazotubona gute image y'umuryango wacu izobisa gute Kethy bavuge yuko dutunze abagore baja kuvyara hanze kandi afise umugabo gikora kuko utagikoze uko vraiment Kethy uzowihemukiye n'umuryango n'umugabo wawe nukuri Deni ikibazo gihari ni iki cyo kuvuga ndavyumva naravyiyumviriye ko twese ndabishaka umugabo wanje kaza kumenyekana yuko umwana atari uwiwe ko mbona ujya muhunga adashoboka Denis ntashoboka Denis si umuntu wobwira ngo ukore Kethy agikora si umuntu wobwira ngo kumye ibanga rigume Kethy we hari ikintu kimwe udatahura Kethy watangiye intambara yigwana ihere sibyo yigwana ihere ibyo byose ushobora kwiyumvira ndabyumva ndagutahura sibyo ariko banza wiyumvire ko nawe ugenda ubwire Denis okay ubwire umugabo wawe ati ndani ya Denis muravana urumva kandi n'igisebo ku muryango kandi si rya mbere si rya kabiri si n'irya gatatu ibyo bintu bibaho Kethy birabaho cyane mbega ivire yose umuji wose ni uzikora abagabo benshi mbere nka 60% barenze abana atarabi wabo kandi bazikora ababo ivyo byose ushobora kubisiporta ndabizi ni ikintu kizokuremera uzobaho uzi yuko hari icyaha wakoze ariko iyumvire nawe kazoza kawe niwashira hanze ibyo bintu mbega mu muryango tuzokwakira Deri cyo musaba ni iki nta kindi Deri bya muhungu Denis aragoye gose Kethy ashobora gukora ibindi bintu bitari ibi Kethy sibyo Denis mundekere wowe icyo ukora genda ubunyene hakiri kare sibyo ubwira umugabo wawe kandi abizi inyuma y'iki gihe uza kubona yishimye mugabo ndabizi ko uza gutwenga bo hari ikintu kikubabaje uzobuza ukuri nico gituma ugenda ubimubwire umva utegerezwa kubimubwira genda ubimubwire hama nanje Denis je vais me